Ndabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndabifuriza umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'umunezero muri mwe mwera. Haleluya. Tumaze iminsi turiko turaganira ku gikorwa cya mwe mwera ku buzima bwacu. Twasomye mu Itanguriro igice cya 41:38 aho Farao yabaza abishikira biwe ati twabona hehe umuntu ameze nk'uyu ari mu muhemu w'Imana. Bene data, niba mara kukubonamwo muhemu w'Imana bakagushingira intaye, hari gikorwa uzohabwa. Uzobura umwizigirwa, abantu bazokuha ivyo vy'agaciro, ivyari vy'agaciro ku buzima bwabo abari wo bihagarikiye. Kuko ku murongo wa 40 Farao yacavuga ko nguhaye kugaba urugo rwanje kandi abantu banje bose baze bumvira icyo uvuga. Ibaze umwami atanga amabanga yiwe kubera yabonye muhemu w'Imana ari ku muntu. Reka abantu uno munsi baguhe ibijanye vy'agaciro vyabo abari wo bihagarikira, kuko bakubonye ko muhemu w'Imana, kuko bakubonye ku bwenge bw'Imana. Reka rero bibuku wemerere muhemu w'Imana akuzure, wemerere muhemu w'Imana akurongore, ubinyishu ibibazo bigukikuje, maze abantu baguhe ivyabo vy'agaciro awari wo biganza. Ndabikwifuriza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.